ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Ayo ashimikiye kuri izi ngingo zikurikira. Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare aherutse kugena abazorongora ibatayo ya 62, 63 na 64 mu gihugu ca Somalia, mu gihe abatwagwa babo nabo bataramenyekana. Aho ni mu gihe kandi mu nama yaramaze iminsi akoresha abasirikare barongoye abandi mu turere dutandukanye tw'igihugu yabagirije ko bajya ibiturire bagakoresha na ka mwana wa mama mu kazi. Yamara abasirikare bato bato basemerera bavuga ko nawe abifisemwo uruhara, cane cane mu gukora intonde z'abasirikare bajanwa kugarukana amahoro n'umutekano inyuma y'igihugu. Turaza kuvyumva. Abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD barabandanya gutotezwa no kuburirwa irengero. Turakurikirana ivy'uburongoye umugambwe SNL muri komine Giharo y'intara ya Rutana, hamwe n'uwundi munyagihugu avuka muri komine ya Kanyosha intara ya Bujumbura yaburiwe irengero araheze imisi 2. Nayo mu mpunzi zahungiye mu ikambi ya Rusenda mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havugwa ubukene n'inzara. Ishirahamwe HCR rijejwe impunzi risabwa n'izo mpunzi kuzigwanako zitarahitanwa n'inzara. Kuri mikoro ni Dondo Dyembaza umutima mu buhinga bw'ivyuma, ndiko mfashwa na Gislaine Manirakiza. Idonido ni nyuma y'akanya isasi. Abasirikare bato bato turabandanya tugaragaza akababaro n'akarengane tugirirwa namwe bamwe bari mu biro bikuru vya gisirikare bagira intonde z'abasirikare barekwa muri Somalia. Ivyo bivugwa n'abasirikare bato bato mu gihe umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo yagendeye ku magenekerezo ya 3, 4, 5, 6 na 9 Myandagaro uyu mwaka uturere twose twa gisirikare. Amakuru uruganda rwa radio Haguruka rukura mu gisirikare c'Uburundi muri urwo rugendo rwiwe rw'akazi rwitiriwe kuganira mu ntumbero yo gutera intege abasirikare, ico bita causerie morale mu gisirikare. Prime Niyongabo yababwiye ko mu kazi kabo bajya ibiturire bagakoresha na ka mwana wa mama. Abo nabo bakaba ari abasirikare basanzwe barongoye abandi. Abasirikare bato bato bagiriza Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare ko nabo atabagirisha inama ngo aheze yagirize abo bakuru abato bato babona, kandi ngo nawe nyene ntiyera arimwo mu barenganya abasirikare bitwa ko ari bato bato. Uyu ni umwe muri abo basirikare ijwi ryiwe twarihinduye kumvo z'umutekano wiwe. Turetse kuba atakitwizeye ngo atwumvishe abo baturenganya tubabone abagize tubona, niho gushika Prime Niyongabo nawe nyene ari haho ariko ararenganya ikimenyamenya. Aheruka kwafisha intonde z'abazorongora ibatayo ya 62, na 63 na 64 abo n'abazozitwara muri Somalia. Ariko abasirikare bazira kuzogenda batwagwa nabo aheruka kwafisha nabo ntibara. None ikizere kiri hehe? Aho hafishwa abazotwara abasirikare, abazotwarwa nabo bari hehe? Aya niyo yamanyanga nyene tuvuga. Amakenga aba basirikare bafise nuko intonde z'abasirikare bato bato bari mu mabatayo ategerezwa kuja kugombora abandi. Prime Niyongabo arongoye ibiro vya gisirikare atazishira ahabona. Ico bibaza kibitera nuko ashobora kuba afise umugambi wo kukuramwo bamwe mu basirikare bogiye. Dusubire dukurikire uyu musirikare. Twe dufise amakenga yuko hagati yamaze kugenda rimwe n'abageze mu zabukuru basigaje umwaka umwe n'imyaka 2, dufise amakenga ko nuba hari habo bagomba gukuramwo mu ibanga, kuko ko yaramaze kwafisha abazotwara izo batayo n'amazina y'abazotwarwa yateze ko yamaze kuja habona, kugira umusirikare wese abona kijeho ndarenganijwe cyane se ndenganijwe. Ikindi ya kabiri ku basirikare bari muri Somalia baza kuzogomborwa n'inzo batayo 3. Twebwe tuzi yuko itariki 18 z'ukwezi kwa 11 ko bazoba bashitse abantu bashitse ngaha mu Burundi, mugabo kuri za nyungu da leta ije tweko bariyo reka basi bagome bongere ko imisi $1
$200 ziriya dolari $200 dukura ku musirikare nuko twebwe gushika ubu tuzikurako kubagira bagende nabo bati mbe barenza ko bigenze gute ni indege ibura canke ni ibihugu bitayitanga biba vyayibuze canke ni leta iba yabuze abaja kurugombora abo bandi aha rero niho tubona ko hariho ubusuma ku nyungu za leta na bamwe kuko abasirikare bongewe bari hariya hariho bamwe baronka inyungu ko ayo mafaranga y'iyo misi bayongeweko. Abo basirikare basaba umukuru w'ibiro vya gisirikare gukora ibishoboka vyose izo ntonde zishigwe ahabona kandi n'abagomborwa vyame bikorerwa ku gihe. Biratangaje kubona abazotwara izo batari zitatu zoja kugombora muri Somalia bamaze imisi bafishijwe tukababona no kubangurukana bumenyi mugabo abazotwarwa akaba atanumwe arapfa yafishijwe ngo aje ahabona. Turasavye rero Niyo ngabo akora ibishoboka byose amazina bayasohore tuyabone hongere bari muri Somalia bagomba we kugihe baveyo bije ku mugaragaro. Hariho n'abandi basirikare bavuga ko ataciza biteze ku gisirikare cahindutse ic'umugambwe CNDD-FDD ngo abagitwara nabo bakaba bakora amarorerwa gusa. Bagatanga akarorero ka Liyetena Aroni Ndayishimiye atwara abasirikare bakorera mu ishamba rya Rukoko agumanyuruza abantu izuba riva bakaburirwa irengero. Dutandukire igisata c'agateka ka zinamuntu. Uwurongoye umugambwe SNL muri komine Giharo intara ya Rutana yahagaritswe n'umugwi w'imbonerakure ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ku mutumba Butezi acashigwa mu kasho k'igipolisi co muri iyo komine. Ni nyuma yaho asinzikarijwe ubuzima mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Abanyagihugu ndetse n'abanywanyi b'umugambwe SNL bo muri iyo komine bakaba biyamiriza agatotezo kariko gakorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Uwo arongoye umugambwe SNL muri komine Giharo intara ya Rutana yafashwe agafungwa yitwa Jean Pierre Nzoyisaba akaba yafashwe n'umugwi w'imbonerakure z'aba 50 ku muhingamo wo kuri uwa kane ku mutumba na zone Butezi aho nyene muri komine Giharo. Amakuru atangwa na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko byose vyatanguye mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu aho Jean Pierre Nzoyisaba yaratashe ari kumwe na bene wabo bacabagwa mu kigwi c'imbonerakure zitangura kubatera amabuye. Vyatanguye ku itariki 11 igihe bibiri aho Nzoyisaba Jean Pierre ari kumwe na bene wabo bavukana batashe bacagwa mu mutego w'umugwi munini w'imbonerakure. Twebwe twavyumva tuhegereye mugabo turacarunguruka twabona amabuye ari menshi cyane aho Nzoyisaba Jean Pierre nabo bari yatahanye batera amabuye cyane gose. Bukeye twarumvise yuko habaye bakomeretse turumva yuko hariho mwene wabo Nzoyisaba Jean Pierre yitwa Irukingabo Chartier bakaze yaderengaye izo mbonerakure zaciye gitwaye mutwara ku ikomine yaraye apfunzwe. Aho ku munsi wa gatatu imbonerakure zaje gufungisha uwo batazira derenganya mwene wabo ariwe Jean Pierre Nzoyisaba yari yashoboye kuyanyaga arasiga izo mbonerakure naho nyene yari yakubiswe cane ari kumwe na bene wabo ariko akaba yaciye afatwa n'izo mbonerakure nyene ku mugoroba wo ku munsi wa kane acashigwa mu gasho k'igipolisi kaho nyene muri komine Giharo. Mu gitondo cyo kuri uwa gatanu amakuru ava ngaho muri komine Giharo amenyesha ko Jean Pierre Nzoyisaba yatwawe ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana n'urongo iperereza aho mu ntara ya Rutana. Inyuma yo kumvirizwa n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Rutana Jean Pierre Nzoyisaba yaciye arungikwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana. Umuryango ababanyi hamwe n'abanywanyi b'umugambwe SNL muri komine Giharo bakaba basaba bashimitse leta ya Evariste Ndayishimiye guhagarika agatotezo kaguma gakorerwa abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Mu ruganda rwa Radio Haguruka tukaba tutashoboye kuronka Ridi Nihimbazwe musitanteri wa komine Giharo kugira ngo tumubaze ico yoba abivugako. Ive niyo ngabo batazira Magodo avuka ku mutumba Bigwa zone Ruyaga komine Kanyosha intara ya Bujumbura yaraburiwe irengero kuva ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 11 uku kwezi k'umunani umwaka wa 2021. Muri kino gihe akaba yaba muri quartier Gisyo ya zone Kanyosha komine Muha yo mu gisagara ca Bujumbura. Abamozi basaba umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH kubafasha kurondera uwabo.
naho uwo mugwi bawusaba ivyo bamwe muri bo nta cizere bafise ko ari ico uzobamarira ngo narirya abarundi ndiri bamaze kunyuruzwa bakaburirwa irengero hama uwo mugwi ugaheza ukemeza imbere y'abarundi n'amakungu ko atabarundi banyuruzwa. Ni umwiheburo mwinshi bavuze ko ibibera mu Burundi ku ntwaro ya CNDD-FDD bitakigira uko vyitwa, yamara baracafise icizere ko abarundi b'umutima babibona bazoheza bakabitorera umuti urama. Inkuru ya nyuma y'aya makuru nk'uko nabibabwiye mu ntango zayo niyo mu gisata c'impunzi. Impunzi z'abarundi bahungiye mu makambi ya Rusenda na Murongwe muri Kivu yo mu bumanuko mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bari mu buzima bw'ubukene n'inzara, aho mbere batagira naho bakika umusaya mu gihe harimwo n'utwana duto. Ubu rero bakaba basaba ishirahamwe rijejwe agateka k'impunzi kw'isi HCR kwitwararika ikibazo c'izo mpunzi mu maguru masha ngo kuko bagiye kwicwa na kigoyi. Inkuru na Igete Inamahoro. Kuko bishikirizwa na bamwe mu barundi b'impunzi bahungiye mu makambi ya Murongwe na Rusenda ziri muri Kivu yo mu bumanuko mu gihugu ca Kongo, izo mpunzi zimenyesha ko zitagize amahigwe yo kwakirwa muri ayo makambi nk'uko abarundi bahungiye mu bindi bihugu bakiriwe mu mwaka wa 2015 igihe bari bahunze ibibazo vyari vyaturutse ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bamwe mu barundi biyamiriza bavuga ko gihonyanga amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro ryayakomokako. Kubera ico gihe abo barundi bakaba bagumye barara hanze mu tuzu duto duto dusakaje ibitenge canke imisegetera. Abo barundi babandanya bamenyesha ko batagirayo bacira nayo bamira ngo kuko badafise naho baza guca ingero kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango yabo. Ivyo ngo bikaba bituma baja mu mwiheburo ivyari vyatumye bahitamwo kwiyahura bagasaba gusubizwa mu Burundi, ngo yamara ikibatangaza hakaba ari ukubona navyo nyene vyaranse burundu. Abo barundi co kimwe n'imiryango yabo ngo bakaba barara bipfumbereje batagira n'ico bipfuka hamwe n'ico bashobora kwambara. Muri kino gihe rero abarundi bakaba batakambira bongera basaba ishirahamwe rijejwe agateka kazina muntu kw'isi HCR ko yobumvira kagongwe igahagurukira ico kibazo mu maguru masha kuko batabona ingene bagiye kubandanya babaho mu bibazo barimwo by'ubukene n'inzara biteye ubwoba, hamwe ngo no kurara hanze bibakwegera ingwara nyinshi. Bakibutsa ko amategeko mpuzamakungu akingira impunzi kw'isi biboneka ko ariko arahonyangwa kuri izo mpunzi z'abarundi. Mwamenya ko vyagiye bivugwa akatari gake n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ko impunzi z'abarundi kuva zihunga zagumye zifatwa nabi mu bihugu vya Tanzania no muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba bigoye gutahura ku barundi bamwe bamwe ko amategeko mpuzamakungu yoba ashobora gukingira bamwe yamara abandi ntabakingire bivuye ku kumvikana kw'ibihugu biheza bikumvikanira kuri ivyo bibazo vy'impunzi. Abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje. Harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abafasoni b'imitima bafise umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop. Tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarayibonye muri kahise ku Burundi, twarayibonye muri kahise k'akarere turimwo ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu.
iki ni ikimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bokumva kumwe akarenganyo barenganye. Ntarabe ngo ntaco ngo ndenganirijwe ngo n'umudede nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Naha ayo twabateguriye arangiriye. Nshuti bakunzi mwariko mudukurikirana, ndabashimiye cyo kimwe n'abayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Ntibagiye Jesirene Manirakiza yatumye amajwi ashobora kubashikira. Imana ibarinde aho muri hose, na gahwane naho ubutaha.